Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye inyuma y'agashimwe ka Global Health Award yaronkeye i Londres mu Bwongereza n'akandi ka ONU yaronkeye i New York muri iyi ndwi nyene. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ahejeje gushika mu gisagara ca Bujumbura muri kino gitondo cyo kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 12 mu Kakaro umwaka wa 2026. Niho abantu isinzi basidukana niyo nka bagiye kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba ahejeje gushika avuye Leta Zunzubumwe za Amerika no mu Bwongereza, aho yaronkeye ubwo bushimwe bubiri kubera ibikorwa vyiza byo kwitangira amagara y'abantu abicishije mu kigo Fondation Bonne Action umugira neza. Abene gihugu rero atari bake bakaba bazindutse ku kibuga c'indege no mu mabarabara kumutegera ngo bamukeze kuri utwo dushimwe tw'iteka yarayahawe. Ikinyamakuru ca Dikobu TV twegereye bamwe mu bashitse ku kibuga c'indege tubabaza impamvu bashoboye kuzinduka ijoro baza kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Bavuze yuko ubushimwe yaronse ari iteka ku Burundi bwose, kuko bugaragaza ko ibikorwa vyiza bikorwa mu gihugu c'u Burundi biriko biramenyekana ku rwego mpuzamakungu. Diaspora irasinzira.